Ndaramukije abakunzi b'umutima w'Imana. Uyu munsi nagomba kuvugana namwe ikosa abantu benshi bakora iyo hageze yuko bahitamwo uwo bazokubakana. Iri kosa ntuzorikore hageze yuko uhitamwo uwo muzokwubakana. Akenshi iyo hageze ko umuntu ahitamwo aba afise urutonde rw'ibintu byinshi yifuza kuwo bazokubakana. Nifuza ibi nibi, nifuza umeze gutya, asa gutya, afise ibi, ameze ukunuku. Ibyo byose nivyo ukeneye. Mugabo iyo hageze ko uhitamwo, Imana iguha ugukwiriye n'ukubereye. Uti bitandukaniye he? Uwo ukeneye hari igihe usanga akeneye abandi, canke akaba akeneye ivyo wewe udafise udashobora kumuha. Ariko ugukwiriye n'ukubereye nujya abangana ukungana, abareho ukureha, abakunda ivyo ukunda, akenshi uzosanga muhurije kuri byinshi. Ndabaha akaroro gasanzwe. Iyo ugiye mu isoko ugiye kugura nk'ikintu, dufate nk'impuzu, ushobora kubona impuzu nyinshi ukeneye. Mugabo hageze kugura uhitamwo imwe ikubereye kandi gukwiriye kandi ngana n'uburyo ufise. Ntuhitamwo zose. Niyo mpamvu abantu bahisemwo neza, abantu babitahuye kare, bahisemwo ababakwiriye n'abababereye. Mugabo abandi nabo bakirindiriye abo bakeneye, nabo gingo n'ubu baracari abasore n'inkumi. Hageze yuko uhitamwo, Imana iguha ugukwiriye n'ukubereye. Ukeneye uko iba yamukwimye, ariko nuko ibizi neza yuko uyo muntu kuko atagukwiriye, ariko naho umukeneye ashobora kuzokujya canke akakuruka. Mugabo ugukwiriye, ukubereye, uyo abana nawe akaramata. Mwarahizagiwe. Umutima w'Imana. Papa Bienaimé.